Nitwa Jenny Munezero mva muri Oregon. Biraryoshe cyane gose, nabonye imbyino z'ikirundi ntaheruka kubona, nabonye ingoma ntaheruka kubona, haraciye imyaka myinshi cyane gose tavyo mbona, so byari ibintu binejereje cyane gose. Tube kuvuga ikirundi cyiza kubera iki? Murundi kazi. Abandi nabo baba bari hano muri Amerika kuvuga ikirundi kumengo baba babwira. No, ikirundi kiraryoshe cyane gose. Ikirundi kwibagira ururimi rwawe ni nko kwibagira aho uvanye, ni ikintu kitabereye cyane gose mu bisanzwe. Ni kumviriza abavyeyi bacu bakatwigisha ikirundi cyane cyane n'ababivana ku bavyeyi biwacu badashaka kuvuga ikirundi, n'abana baca bavyibagira, n'abandi baca babibona atagituma bovuga ikirundi, kandi cyane cyane ubona ko baja ku mashure babonana n'abazungu, so abantu bonyene bovugana ikirundi n'abantu bo muhira n'abantu b'abarundi nyene. Turabashimira cyane ko mwaje muri Dallas. Urabona yuko hahuriye abantu benshi bavuye mu state atandukanye. Ubwo rero ni ibirori byiza cyane gose, kandi nizere yuko utazabibandanya. Uno munsi bare muri Dallas, ikindi gihe ndibaza bari muri Houston cyangwa ahandi hantu. Abandi bantu bona badashobora kuba kwitabira, ubona byakuja abantu benshi cyane. Niki bo babwira kuva muri Dallas? Icyo nababwira cyoco, nishobora kwanka ikintu ubutumire utarajyamo, manza kujyamo kumvira icyo bakora, kuko hari n'abaje no munsi ari ubwa mbere. Ubwo rero ko abaje no munsi babonye byavuzwe, na cyane cyane ku ijambo rijyanye na independence y'u Burundi, ukuntu yatanguye n'ukuntu bayigwaniye. Ubwo rero nko guharuka cyane cyane biba byiza ugashika kugira ngo bize rumviriza ibyaranze u Burundi n'abagwaniye u Burundi. I love being in Dallas. Everybody here is so welcoming. Everybody is so nice. Having this event that brings together Burundians from all over the country. I'm from Tennessee myself, and having to come here and having all these people who are celebrating their independence, it is a phenomenal experience. And I'm so happy that Reunion 257, the Burundian community here in Dallas, put all these things together. So how about the next year? This one, next year we will. Oh wow! Every year is something different. So last year they were in Phoenix, and they're here now. Compared to last year, people have taken on to what's going on. So there's more people attending, and next year I'm hoping to see even more people. And wherever the next location is going to be, I'm super excited. Celerino Nahitagabira. Najemba mu ntara ya Los Angeles, ya California, igisagara cha Los Angeles. Jewe natumiwe muri birori kubwishira hamwe ndongoye yitwa BDI, Burundi Development Initiatives. Nkaba naje nserukiye abo duhurikiye hamwe muri iryo shira hamwe muri umunsi mukuru wo kwibuka independence y'u Burundi. Iryo shira hamwe riri mu ntara bari muri state yiye muri Amerika. Iryo shira hamwe riri muri Amerika yose, ariko ryatanguriye muri New York. Ubu riri mu ntara zishika zitandatu. Intara zishika zitandatu harimo California, New York, Tennessee, Florida, Texas na za Nashville. Urumva turaryohewe kubona abantu baje gutumirwa, tukaba twaserukiye abandi muri ibi birori. Okay, ibi birori wabonye gute? Umutima wawe wiyumva gute? Niki wabonye, niki ushobora gutangaza? Icyanyoye gusumba ikindi ni ubumwe mbona buri mu Barundi bo ngaha muri Texas, uko nibo bashoboye kuorganiza uyu munsi mukuru, baratumira n'abandi cyane cyane. Rero Reunion 257 mbona umenga bafise ibikorwa byiza byo kunywanisha Abarundi, amashirahamwe y'Abarundi ahari hose. Nkaba rero nabishimye mbonye Abarundi twashoboye kuja hamwe turigina insinzi ya independence
n'ubu rero tukaba tukibandanya kuryoherwa byanyoheye cyane. Ariko waje hano hari abantu baba babonye wowe uki baba bari nk'abategetsi mu Burundi baba bari bahageze. Harabona bonye menga mperuka kera nkiri mu Burundi ba Kadege ndabazi bagitwara iprona mu Burundi, abandi nabonye n'abantu gusa dusanzwe tumenyana aha muri Amerika batwara nk'amashirahamwe, abandi umva nta benshi baje bavuye mu Burundi. Gusa icyo ndashimye iki cyanga muri Dallas haje abarundi bari mu ntara zitandukanye, tuvuge nka California, za Kentucky, arabantu ndabona na bene bavuye muri Canada, kijya kiye abarundi baba muri Canada cyangwa mu Bwongereza twari tuvise mugabo umunsi baje. Icyo ni kintu abarundi muri Houston ndo babwira ko bajijuke ubwa mbere, nibiyumvire yuko ibintu byuko tuhura ko ari ibintu by'ubuhumbu, abo ni ibintu bitufasha abarundi kuhura bakungurana ubwenge, icyo twita networking. Abantu bahejeje amashure, abantu bakora za business bakamenyana. Twisa abarundi benshi muri Amerika bafise ubumenyi butandukanye n'ubuhinga, mugabo kubera tutahura dushobora kumenya ngo uyu aziki cyangwa ujya azikiriya. Ubwo rero tugiye turahura ni ibintu vyiza cyane. Ndiko ndarabana nk'akarorero nga muri Dallas uno munsi tuye n'abantu benshi bavuye muri Los Angeles, Canada, tuwanya ama business card bafise ibyumviro byateye imbere, twashoboye kurahura ku bwenge. Ubwo rero abantu muri Houston bakuru ubwenge bwo kwiyumvira yuko kugenda mu birori bene ibi ari uguta umwanya, abo nukungura ubwenge. Je nitwa Ani Irankunda, ndi president wa Reunion 257. Mwaka twabigize muri Dallas, Texas, guhuza abantu bari muri Houston n'aba muri Dallas, kandi n'aba muri Dallas bataganira. Aha mbona bigana neza, baricaranye bariko baganira, bavugize ingoma, abakobwa batamvye, ubu tuko turajya turi hamwe. Ibintu byose bitangurira ku bumwe, so biriko biragana neza. Okay, abantu bakoze icyo kugira ngo abantu babe benshi kuruta bo muri Arizona, n'ikihe kintu mwakoze kugira ngo muronke abantu benshi? Igituma abantu baje ngaha bari benshi ni kubera muri Arizona byagenze neza. Urumva ugize ikintu cyiza abantu bace babibwira abandi bantu kugira uwundi mwaka nabo bace baza. So cyo gituma rero babaye benshi kubera byo twagize muri Arizona bose barabikunze. Okay, hari kibazo abantu benshi bariko baravuga, abantu baje mutumiye bamwe bazanye ama equipe ariko bageze ku muryango barariha amafaranga, barariha amahera. Wokivuga kuri mukuru wa Reunion, wokivuga kuri ya ubundi baje barishe ijana kukina muri yo tournament yacu yitwa Indundi na Reunion 257. So iyo jana bari barishe kare yari kwinjira muri tournament. Abantu batari kuriha ngaha kuri iyi sare bari bajya ijya team yatsinze. Ya nta bindi je nari kuvuga kare. Abandi bantu nabo basanzwe boneka ko baratumiye ariko bageze ku muryango baje kubafasha ariko bakaja bavuga bari nabo bo babiri kuko bazororera imbere. Je nababwira yuko ibi bintu tugira siku byacu ni bya community y'u Burundi. Tutaronse ingene tworonkamera kugira tuzogire ibintu by'umwaka uza nibyoba, kandi twebwe turabaza abantu bo muri community badufashe kugira tugire ibi bintu, nibadufasha. Urumva rero nibadufashe ibi bintu bibeho, so tutegereje kurondera ukuntu tworondera ayo mahera kugira umwaka uza nawe tuzobigira ahandi hantu n'abandi baryoherwa. Murakoze cyane, n'imbaraga nikajya mushobora kugira abarundi. Je nshaka kubabwira yuko mukene kukunde aho mwavuye kandi mukunde aho mugiye, mutazi aho mwavuye nishobora kumenya aho uzogenda. Murakoze cyane mushinga ntahe mumenyesha makuru. Je uko wabivuze ni Pasteur Bagenzi n'ikindi canke Bagenzi n'ikindi Pasteur. Ndashaka kwanza nkushimire kuri aka kanya umpaye ko kushobora kwishura ico kibazo. Nkuko uzi yuko tugize imisi dutegura imisi mikuru ahantu heshi. Uno munsi twashitse Texas. Igituma twaje Texas twaje tuzanye equipe y'umupira w'amaguru. Nubwo twatsinzwe twerekanye ico dufise muri Arizona. Kuko mwari mubizi iki gikombe cuno munsi twatsinzwe twari tugifise mu mwaka uheze yari ciwacu, none munsi cabaye c'abandi. None agomba kwanza nteriteka ikipe yatsinze. Kuvyerekeye uno munsi ni ikipe y'ingoyoga muri Dallas, ariko mengo ni ya abanyamurenge. Nagomba ndababwire nti congratulations.
muri make ikindi ko nabona muri umunsi mukuru wo ngaha icyo navuga gitandukaniye no ku munsi mukuru wacu wo muri Phoenix kubera ari wanje ari muhira ukuntu tworoganiza biba bitandukanye ariko no ngaha ndabona sinabi nubwo abantu harimwo bamwe bariko baridoga ngo barihishije amahera ngo kubera iki ngo abandi batarihishije amahera je nibaza yuko byose bivana n'abantu bateguye niba umuntu yarateguye akavuga ati iki kibanza nitwarose uburyo bwo kukirihira uno munsi turayashaka nibaza yuko ari uburenganzira bwiwe hanyuma kwinjira muri uno munsi mukuru ntawe winjije ku nguvu nuko rero umuntu yinjiye ku mahera yiwe yaryohewe kandi vraiment ndabona biranezereye ndabona biraryoshe ndabona abarundi ndabona abantu benshi ntari bwahora mbone kuri jewe mbona ari ibintu biteye gomwe nta nyambi ibura gahombo nta kundi nobivuga mu mwaka uza hari abantu benshi b'abana mbona bariko baragomba kubyinjiramo kugira bamenye akaranga kabo ni byiza yuko twotegura ikintu gikomeye ku buryo abantu benshi boza bava mu yandi mastate kuko nkariho nk'abantu bonye bariko baridoga kuko bariko urabaza ati ikintu ubona nabonye kitari icyo abantu bariko baravuga cyane ngaha nuko hari abantu baje bava mu yandi mastate batwaye amasaha 16 akavuga ati narinzi ko ari vyagusa mugabo haje vyagusa bitera ubwenge buke rero nibaza mu by'ukuri abazoba bavyorganiza bazobabwiza ukuri canke bazobabwize bavyumvisha abandi yuko kuriha ari ugufasha community naho nyene nubwo utoriha ushobora kuyashitanga na donation rero kuri make nibaza yuko atakibazo cyari kuri jewe murakoze muragize neza mushingana ndibaza ko byose bigenda neza vraiment ndashima cyane kandi ndaryohewe. I love being around Burundians. When I'm with my people, I feel like I'm at home. Nothing better than that feeling. Definitely want to thank SYUB coming out all the way from Houston, showing love. Rukundo Rumwe, one love, big up yourself. Reunion 257 for life, baby.